ndafise itangazo ku bwami bw'umwiza. Ubwoko bw'Imana butegeza gutabagwa. Ubuntu bw'Imana butegeza gusukwa. Yameni yabone yashitse ngaha. Abimana atoranije bateza kugenda bagashika kure Imana avuze ko bazoshika. Sanzwe ngira ama resistance iyo ndi mu bihe nk'ibi vyo guhishura ivy'Imana yagize ibanga. Mugabo sinzi igituma ubwami bw'umwiza buriko buratatabiza cyane kuri iyi nshuro. Hariho gutatabiza, hariho kuburagizwa. Urazi umugisha ukomeye Imana yogwa nuko amaso yawe mu buryo bw'imhemu yuguruka agashobora kwihweza ivy'abandi badashobora kubona. Ngo ndabwira igituma hari iyo resistance. Ngo ndabwira igituma Satani afise ubwoba bwinshi cyane. Ubundi iki kibanza ni irembo. Ngira umuntu ati ahantu uri hari irembo. Hari ikintu mu masosiyete bavuga ngo no commercial. Iyo tuvuga nk'akarorero ngo Econet, hariho Ucom, hari ama no commercial. Burya Africell yari no commercial, Limited ni no commercial, ubundi societe ni Vietel, ariko no commercial ni Limited. Nivyo ngaha turi shengero umubiri wa Kristo. Mugabo no commercial y'ahantu, we are the gate, turi irembo. Hallelujah. Rero ngomba subire kandi ndakugura amaso umenye igituma hari iyi resistance. Nubu ndayumva ariko ntaco bidutwaye, nico gituma singiye kubasengesha. Ariko ngoma nkubitisha ubwami bw'umwiza inyigisho zuzuyemo ihishurirwa rivuye ku ntebe y'Imana. Usomera gatoya Matayo 16. Usomere ku murongo wa 13. Yesu aja mu misozi heri Kaisariya mu bwa Filipo, abaza abigishwa biwe ati abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde? Abantu bagira ngo umwana w'umuntu ninde? Abantu bagira ngo umwana w'umuntu ninde? Nabo bati bamwe bagira ngo uri Yohana umubatizi, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, canke umwe mu bavugishwa n'Imana. Surinya rino jambo nabo bati. Yabajije abigishwa biwe ati mwumva abantu bavuga ngo ndinde? Nabo bati bamwe bagira ngo uri Yohana, ariko abariko baratanga ino nyesho bari bose. Abo yarabajije bose hano bariko barishura. Abo yari yadrajije ko kino kibazo bose bari bafise ico bashobora kwishura kubijanye n'amakuru bakunze kumva ahandi. Nabo bati muvyumve neza ko ni benshi. Nabo bati bamwe nguri Yohana umubatizi, abandi nguri Eliya, abandi nguri Yeremiya, canke umwe mu bavugishwa n'Imana. 15. Arababaza ati mweho mugira ngo ndinde? Okay, murambwiye amakuru abandi bafise bavuga kuri jewe, ariko namwe abajije babandi nyene yatangura kubaza. Namwe yavuze ngo ntiyabajije Petero, ntiyabajije Yohana ati nawe uvuga ngo ndinde? Ababaza kandi bari mu kivunga, arabasi namwe muvuga ko ndinde? Abajije benshi. Mugabo hano inyishu igomba ize, ntigomba izanane mu kanwa k'abantu benshi, igomba izanane mu kanwa k'umuntu umwe muri benshi bari babajijwe kino kibazo.
umvise ku murongo wa 16. Aha. Simoni Petero aramwishura. Simoni Petero aramwishura. Ntiyarabajije Simoni Petero, yarabajije abigishwa bose bari kumwe nawe, ariko washoboye kwishura iki kibazo ni Simoni Petero. Aramwishura ati uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Si bose bishuye iyi nyishu. Ino nyishu yishuwe na Simoni Petero kubera ko ku murongo wa 17 nyarukiriza. Aha. Yesu aramwishura ati urumuhigwe Simoni mwene Yona. Urumuhigwe, ntavuze ngo murabahigwe. Umuhigwe ninde? Umuhigwe n'uyu ashobora kuva mu igugu ry'abandi akarikugwamwo n'ishurirwa aronse agize abandi badafise. Bose babahawe amasonse amwe, bahawe amahigwe amwe yo gushobora kwishura iki kibazo, ariko umwe gusa yitwa Simoni Petero niwe ashoboye guhishura icyo Kristo ari. Impamvu yaragishuriwe si yindi. Amubwira ati Simoni mwene Yona, urumuhigwe kuko atawe inyama n'amaraso, si uw'inyama n'amaraso yabiguhishuriye, ariko ni Data wo mu ijuru. Numuhigwe kubera iki? Kubera kahishuriwe. Murabahigwe kubera iki? Kubera ko muriko murahishurirwa ano mabanga. Murabahigwe kubera iki? Kubera iki muzova mu igugu ry'abandi? Ni kubera ko ijuru yahisemwo yuko icishije muri rino rembo umenya amabanga benshi batigeze bamenya, ushobora kugira ubumenyi benshi batigeze bamenya, ushobora guhabwa ihishurirwa ritavuye ku inyama n'amaraso. Aramubwira ngo 18 uviriza kumuhigwa kwiwe icyo bigiye kubyara. Nanjye ndakubwira yuko uri Petero. Kubera ishurirwa ugize harimo Simoni Petero, harimo Petero muri Simoni, harimo iki kintu mucume ko nicyo ngiye kwigisha uyu munsi, harimo irembo rya Yona muri Simoni Petero. Mugabo kubera ishurirwa ugize, nanjye ndakubwira ko uri Petero. Nta Simoni mwene Yona, uri Petero. Uri Petero. Uri Petero. Simoni mwene Yona ni resulta, ni fruit y'irembo ry'amaraso. Mugabo kubera ihishurirwa ntuzokongera kuba victime y'iryo rembo ry'amaraso yo kwa Yona, ariko uri Petero. Uhawe nature nshasha. Kare wari wuzuye ubwoba, kare wari umuntu anyoganyoga, kare wari umuntu ategera stability, ariko ndavuze ngo uri Petero. Uri urutare. Kuri urwo rutare nzokubakako isengero ryanje. Amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Ariko singomba ko tugarukiriza ngaha. Umurongo ukurikira nzoguha imfunguruzo z'ubwami bwo mu ijuru. I will give you the keys. Imfunguruzo zikora iki? Imfunguruzo zugurura imiryango. Imfunguruzo zugara imiryango. Shaka vugishwe ku bwoko bw'Imana muri kino kibanza. Murabahigwe mwe muri ko murahabwa no mahishurirwa, kuko Imana igiye kubaha imfunguruzo z'ubwami bw'Imana. Aho amarembo yo kwa Yona mugiye kuyugara, aho mugiye no kugura amarembo y'ubwami bw'Imana hano muri nosi. Numva bene yanyu muri kino kibanza. Ngira umunere wese tufise igikorwa gikomeye hano muri nosi cyo kugara no kugurura. Ukaba uri Simoni mwene Yona, ntushobora kugara ngo wugurure, ariko agasanga uri Petero. Petero yawe imfunguruzo z'ubwami bw'ijuru. Ayisahambiriye hano mw'isi gihambirwa mu ijuru, n'icyahamburuye hano mw'isi gihamburwa mu ijuru.
Numva amen message muri kibanza. Numva amen message muri kibanza. Ino somene ni somene yo guhambira no guhampurura. Ino conference ni conference yo kuguha imfunguruzo zo kugara ikitava kumana cyose no kugururira ikizuru ryahimbawe no kugwa muri buno bukingo. Numva many yanyu muri kiro kibanza. I will give you the keys. I will give you the keys. Zogwa ntiyahaye imfunguruzo ari wese. Ntiyahaye imfunguruzo Yohana. Ntiyahaye imfunguruzo Andrea. Ntiyahaye imfunguruzo abandi. Ntiyahaye imfunguruzo ugize ihisurirwa. Nico gituma benshi batadutahura. Kubera ko Imana vyarahimbaye kuduha imfunguruzo. Izi imfunguruzo nizifise abari bo bose. Haleluya. Ntimukibeshe. Izi imfunguruzo ntizihabwa amashengero yose. Ntizihabwa abantu bose bapota amatitre ministeriel. Izi ni imfunguruzo zabo Imana hayi ishurirwa kubijanye nano mabanga y'ibijanye n'amarembo. Akimbwira ngo kuri urwo rutare nzokubaka k'isengero ryanje, yavuze ikintu gikomeye ngo amarembo y'ikuzimu. Ntuzi ibijanye n'ivy'amarembo y'ikuzimu, ntushobora kuba wogira imfunguruzo zo kugura no kugara hano muri nose, zo guhambira no guhamburura hano muri nose. Kandi raba neza kino kintu bihambirwa ngaha mw'isi bigasiswa n'ijuru, bihamburwa hano ku isi bigahamburwa n'ijuru. Itegeko riva ku marembo yo ngaha, irembo rikuru gaheza rikagira rikexecuta. Nico gituma hari resistance. Ataco urabimenya ko wari umukristo amerewe neza, yunguka agahomba akabifata ibisanzwe. Mugabo ubu akantu kose hariho asanema iteye ubwoba y'ubwami bw'umwiza. Kubera iki? Iyo umaze gucika irembo ubugiye gutangura kubera umugisha amahanga, ubugiye gutangura guha ivyizigira abatagi. No, hari abantu success zabo ni success zabo gusa, mugabo n'abandi success zabo ni success z'amahanga. Iyo bitunganye kuri we bitunganye no kubandi. Iyo vyugurutse kuri we vyugurutse no sitwa mureka va muri cyo kibanza. Ndashaka mube abantu b'imwemu bo gutahura ivyo ariko navuga. Iyo umuherezi mukuru yakiriwe ahera ihanga ryose ryaba ryakiriwe. Iyo umuherezi mukuru atakiriwe ahera ihanga ryose ryaba ryanse kwakirwa n'Imana. Imana ntiyabona ihanga mwihanga, Imana abona ihanga mu buzima bw'umuherezi. Nico gituma Rebeka umwe yahabwa umugisha w'ukuru vyaro gwiwe ruzokwegukira amarembo y'abansi bago, akavyara akagasara. Niwe yagiye gusenga, Imana amubwira ngo munda yawe harimo amahanga abiri. Abandi batwara inda z'abana, ariko hari abandi bibungenga amahanga. Dennis confisa abantu mwe muri kiro kibanza. Abimana yashimye guhishura no mabanga y'amarembo n'imikorere y'isi y'imhemu. Aba bantu bibungenga amahanga muri bo. Ntavyara just umwana, avyara ihanga. Sitwa mureka mva muri kibanza. Yaramusavyaye, yaramusatakishwa n'ibisi, avyara uza kubikigatanya hano muri nose, uza kububwugamo hano muri nose, avyara abaza kuba amarembo hano muri nose. Abici bigatanya bakugara amarembo y'abansi babo. Nuva amen meze neza. Hallelujah. I will give you the keys. Nzogwa imfunguzo ntiyazihaye uwari we wese. Iraba kino kintu ku murongo wa 20. Then he sternly warned the disciples not to tell anyone that he was the Messiah. Acha arabihanikiriza ko batagira umuntu numwe babwira ko ari we Kristo. Ivyawe bigiza kuguma ari amabanga.
ku bantu b'imwemu bose bafise ikicageze ucama kiza kubabwira ngo ibi ubivuge ibi ntubivuge. Bafise ivyo Imana iziriza kuri bo batabwiza kubwira uwo ari we wese. Kubera iki? Hari ibyo ushobora kukubwira hatari bwagere kuvyumva, nkaba ndagukwegeye intambara utazoshobora kuyitura. Nico gituma ndababwira nti muze mwisengeye, parce que ntimuri ko murahabwa inyigisho izo arizo zose. Bamwe bazoza kuzitahura, ibi ndabivuga nciye bugufi cyane, bazoza kubitahura batangure kuvyigisha inyuma y'imyaka 25. Wowe ugeze ahandi hantu, wowe ugeze ucira abamarayika imanza. Nufame nimeze neza. I will give you the keys. Kubera iki? Kubera ko uri umuhigwe yashoboye kwakira ihishurirwa. Haleluya, haleluya. Imfunguruzo ni iz'amarembo. Nawe Imana ishobora guha imfunguruzo adatahura amabanga y'amarembo. Ico shaka ngo ucuve igituma Satani afise ifuhe ryinshi ariko atatabiza cyane, ni kubera ko inondwe Imana ikiratanga imfunguruzo. Andika ijambo ry'umutwe ry'uyu munsi, amaraso nk'irembo. Uyu munsi ngiye kubabwira amabanga ahishijwe inyuma y'amaraso. Amaraso nk'irembo, blood as gate. Twese turazi yuko amaraso ni ikintu kiri physique, kiri materiel. Iyo ubomye amaraso urashobora kumenya neza ko ari amaraso. Amaraso aratandukanye n'indi liquide yindi ishobora kuba isa na rouge. Amaraso arafise amapropriete yayo. Ahantu hasesetse amaraso, umuntu wese ahageze ashobora kumenya ngo aya ni amaraso. Mugabo amaraso afise dimension zibiri. Arafise dimension ya mbere yuko ari ikintu kigaragara, ari ikintu kiboneshwa amaso y'umubiri. Ariko mugabo kandi amaraso afise dimension mu buryo bw'imhemu, afise uruhande rwo mu buryo bw'imhemu, aho amaraso ari irembo, aho amaraso ari icyaremwe cy'imhemu, aho amaraso atari gusa ikintu gisanzwe cyo ngaha muri nosi, ariko amaraso afise ivyo atekeyemwo vy'imhemu kandi bidasanzwe umwana umuntu abwizwa kumenya. Amaraso mani mazambo, uruhande rumwe ni ikintu kigaragara, ni ikintu cy'umubiri, ariko mugabo kandi amaraso ni ikintu cy'imhemu. Mumva shaka kumanza guhera ngabo. Ariko kandi ayo maraso kumavuge dimension y'imhemu y'amaraso. Ngiye muri dimension igaragara, amaraso afise yama propriete yene muzi. Afise imhemu muri yo. Apana imhemu shaje kuvuga dimension spirituelle, no. Oxygene. Afise bijya vyose mwize muri biology. Ariko ngo mavuge amaraso mu ruhande rw'imhemu. Ico mutigeze mumenya, ico mutigeze mumbwirwa, ico mutigeze mwigishwa kubijanye n'ico amaraso ari mu buryo bw'imhemu. Icambere, amaraso nanakivuze ni irembo ryo mu buryo bw'imhemu. Ico ni cyambere. Cya kabiri, amaraso ni umuryango utuma ivy'imhemu n'ivy'umubiri bishobora guhura. Mu yandi mazambo, amaraso ni gicaniro. Amaraso kandi afise uruhare rudasanzwe mu bijanye n'ubudandaji wa mw'isi y'imhemu. Amaraso afise igikorwa cyo kuba ifaranga rituma haba guhererekana kw'ibintu, kugura no kugurisha. Yes, amaraso ni faranga ryo mu buryo bw'imhemu, rishoboza abaguzi bo mu buryo bw'imhemu kugura no kugurisha. Ndasubiramo, amaraso ni faranga ryo mu buryo bw'imhemu, atuma abaguzi bo mu buryo bw'imhemu
bagura bakongera bakagurisha. Hamwe n'amaraso umuntu ashobora kurangura, hamwe n'amaraso umuntu ashobora kugira stock, hamwe n'amaraso umuntu ashobora kwegukira ibintu kanaka, hamwe n'amaraso umuntu ashobora gutora ibintu ahantu vyari biri akabizana mu kibanza ashaka. Amaraso ni faranga rigutuma ugura kandi wongera ugurisha. It's a spiritual currency. Hallelujah. Amaraso kandi n'ubwami. N'ubwami bubamwe abantu, bubamo ubwoko, bubamo imigenzo. Kurya igihugu gifise umuco n'amaraso n'ubwami bufise imico itandukanye. Iyo abantu bari kuvuga ngo twebwe akarorero abenengwe, iyo ugiye kuraba uzosanga abantu bose bapota iryo zina ry'uwo muryango rivamo n'amajambo bafise ayo maraso, bakomoka ku muntu afise ayo maraso, bose bafise uko bameze kumwe. Iyo ugiye kwiga ibiranga abo bantu uzobisanga ku muntu wese akomoka muri ubwo bwami bw'amaraso. Ariko ndababwira ameze uko nyene. Siriko muriko muranyumva. Burya iyo hatazaraba kuvangana kw'amaraso tuba dufise ubwoko bumwe bw'abantu. Mugabo uyu munsi niyo bakeneye kugira ubushakashatsi, kumenya icyateye, kumenya imiti, kumenya amaprevention bagira, amaraso baza guprevasa amaraso yacu, bagenda ahantu hari ubwoko bw'abantu butigeze buvangana n'ayandi moko. Nibo bafise amaraso ari pure. Ubundi amaraso yacu twese aravanze. Urashobora kubura ingambwe ufise amaraso y'abajuifu, urashobora kubura ingambwe ufise amaraso y'abarabu. Uko abantu bagenda barahura bamenyana mu buryo bwo guhuza ibitsina, niko amaraso agenda aravangana. Uyu munsi biragoye utagiye muri abo bantu babita gute, aba pigme, abantu bo mu mashamba nka zama hariya za Amazon, hariya aho za Congo, niyo abantu bagisa amaraso ari pure. Ugiye kurabuza gusanga amaraso bavangatiranye n'abantu benshi cyane imico itandukanye. Nico gituma uyu munsi tubona ibintu byinshi bitandukanye, ubwoko bw'isi bw'abantu batandukanye. Abana birashobora kubavukana mugabo batameze kumwe. Sinivyo, hari abantu bagendana amaraso. Ikinda kivuga ndakireka. Hari abantu bagendana amaraso y'ivyaremwe vy'imwemu. Parce que nabwiye amaraso ni cyaremwe cy'imwemu. Nico gituma amaraso afise ijwi rirenga amajwi yo ngaha mwisi ahagera, risura kugenda rikumvikana mwisi y'imwemu. Tuze kwivuga mu mwanya. Hari abantu baryamana n'abadayimoni. Biratubwira dusome mu itanguriro n'igicatumye Imana yicuza ituma yaremye umwana w'umuntu. Hari ivyaremwe vy'ijuru. Vuga icyo gihe ngo hari bigatega mu isi. Itanguriro isi cya gatandatu. No mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu, bavuze ngo abana b'Imana, reba kino kintu abana b'Imana bariko baravuga sabakizwa n'abamarayika. Nico gituma uyu munsi mubona yama mythology Greek n'ibindi. Haleluya. Mwumva Imana zo mu mazi ziganza amarembo yo mu mazi. Imana ziganza amarembo y'imiyaga n'ibindi byinshi bitandukanye zishobora kuza zikaryamana n'umuntu. Biga mwumva vy'ama mythology Greek agena ama réalité spirituelle. Bibiliya itubwira ngo some time after giant Nephilite
lived on earth. For whenever the sons of God had intercourses with women, they gave birth to children who became the heroes and famous warriors of ancient times. Bakabona umuntu ariko akora ibintu biteye ubwoba, kumbe afise amaraso avanze, afise amaraso arimwo amadivinite, amarembo avanga cyane n'amaraso ngaha muri nose. Amaraso ntiyabaye hano muri nose, amaraso yavuye mu ijuru. Nimba aba bamarayika baraje bakaryama n'abakobwa bo mu isi bakavyara, rivuga ngo mu yandi majambo bari bafise amaraso. Ayo maraso batubwiye ngo abo ni bahavuye baba raba kino kintu. Abahizi ba kera babaye barurangiranwa ba Goliyati. Goliyati ntiyari umuntu asanzwe, yari umuntu yigitse, yari umuntu ivyaremwe vy'imwemu. Ivyo womengo vyaraheze, no. Hari abana baba hano muri nosi, hari abagore baza kuvyara mu bitaro, mugabo bakaba bariko bavyaranye n'abadayimoni, bakavyara abana atari abana bo mu isi, ari abana b'isi y'umwiza. Bafise amakapasite surnaturelle ateye ubwoba. Musa mwumvise umunsi umwe intaya ya Gitwaza yigeze kugirira deliverance umwana nk'uyo w'abadayimoni. Ni nawe mwana yamwiciye umwana. Gitwaza afise umwana yapfuye, uwo mwana yishwe, n'uwo mwana yagiriye deliverance vyaranse ahandi hantu hose, amuzana muhira. Mugara mubwira ati uko uraruragira gute, twebwe ntidushobora kubohoka ngo tube abantu 100% kuko turavanze. Abo bantu bari hagati muri twebwe, iyo twabwira mu bantu b'imwemu, lakini mba ndiko nashaka no guprefera ubuzima bwanyu. Hari bamwe biroturuva ngo bariko barondera ubuzima, mugabo gasanga baryamanye n'imyuka pana abantu. Nta matemo nyaje mwama mumvise. No bafise imibiri y'abantu, bafise capacity yo kwafisa imibiri y'abantu, mugabo atari abantu. Parce que amaraso bafise muri bo samaraso ya akomoka mu bantu, n'amaraso akomoka mu isi y'imwemu. Cyutuma umuntu wa mbere Imana yaremye. Soma neza Bibiliya iwawe. Amaraso yagize yavuye mu Mana. Vyumvikana neza yuko raba kino kintu mwizo mwisi y'imwemu hari amaraso. Yesu icyamutumye raba kino kintu adashobora gufatwa n'amarembo ya hano muri nose. Muri bamwe babwira ngo urumva ngo ivyo bicane ngo Yesu yarigeze avuga ngo bijane bicaniro. Hariho vyinshi Imana itabwira abari bo bose. Abirira musi bibwiye ibitabahigwe. Ngo Yesu ngo ntafise ngo abakomokako. Genda usome neza. Yesu amaraso yarafise, ntihari amaraso akomoka hano muri nose. Iyo aza kubisa amaraso akomoka hano muri nose, yari kuba yaratsinzwe, yari kuba nawe yarakoze icyaha. Mugabo icyatuma adakorera icyaha cyari kikintu, yari umuntu n'ivyo 100%, mugabo kandi yari umuntu ukora ko yakiriye umubiri w'umwana w'umuntu, ariko yari Imana 100%. Cyatuma Mariya abaza ati none ivyo bizoshoboka gute? Ati ntugire ubwo ubushobozi bwa Mpwemu Yera buzogutera igitutu. The power of the Holy Spirit shall overshadow you. Inda Mariya yibungenze sinda y'umuntu hano muri nose, kuko ntiyari yigeze amenya umugabo. Niko ijambo ry'Imana rimbwira. None ayo maraso Yesu yaje afise yayakuye he? Hari amaraso mu buryo bw'imwemu. Numva amen meze neza. Haleluya. Haleluya. Uyu munsi komanda babwire amaraso nk'irembo. Amaraso nk'irembo. Nani ngeze kuvuga ko amaraso n'ubwami. N'ubwami bufise, oh my goodness, abarukomokako bafise uko bameze.
bafise nature yabwo. Si ibyo gusa, amaraso mwandike, amaraso ni igitwazi cy'amakuru, ni igitwazi cy'ibihe, ni igitwazi cy'ubuzima. Amaraso ni igitwazi cy'ukubaho. Amaraso ni igitwazi cy'ibintu bitandukanye. Mu maraso yiwawe hariyo ama-evenema azokwama ariko arahererekana uko urungano ruzogenda rukurikira. Uyu munsi ngomba ndabugura amaso ku bantu bibaza ko ibi ari byo misezerano rya kera. Mugabo ibi nivyo mu buryo bw'imhemu, n'amahayate mu buryo bw'imhemu. Isezerano rya kera ritaratangura, Imana itangura kuvuga ibijyanye n'amabanga ayisizwe inyuma y'amaraso. Icyambere twagiye itangura igice cya 4 umurongo w'icenda gushika ku murongo wa 11. Marabusha tete kadosha. Hari abantu ndiko ndumva bariko barabohoka muri kino kibanza. Hari ingwara ndiko ndumva ziriko ziraranduka. Ndiko ndabona imizi y'indwara iriko iraranduka. Ugumane nanje gatoyi, Imana ikirakora muri kino kibanza. Uhoraho abaza Kayini ati Abeli murumunawe ari hehe? Uhoraho abaza Kayini. Hano mwibuke, Imana ntiyarize kubagenda nkuko yagenderera se na nyina. Hano Imana yabaze Kayini kuko ari cyayihamagaye. Imana yabaze Kayini kuko hari ijwi ryumvikanye. Imana iza kubaza, iza kurondera urubanza. Iyo turiko turavuga amaraso, ni muvyumve neza ko amaraso ni irembo ry'imanza. Bifatiye ku maraso imanza ziracibwa. Kandi ngo ndabwire ko amaraso is a court, a spiritual court. Ni tribunal yo mu buryo bw'imhemu. Atanumwe ashobora gufekinga aho hantu. Mwase kuvyumva hano. Haleluya. Haleluya. Bivuga ngo usesa amaraso y'abandi nawe ayiwe azoseswa. Iryo ni itegeko riri mu gitabo mpanavyaha. So muri tribunal yitwa amaraso mu buryo bw'imwema. Muriko muranyumva? Abaza Kenneth Abeli murumuna wawe ari hehe? Aramushatse ndabizi, narumubwira murumuna wanje. Umvuze ku murongo w'icumi. Nawe aramubaza ati ico wakoze ico ni giki? Raba kino kintu. Ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe. Ijwi ry'amaraso. Listen, your brother's blood cries out to me from the ground. Oh God. Amaraso ya murumuna wawe. Ijwi ryayo ryanakambiye kwisi. Ahantu hasesekaye amaraso. Mugabo ahantu wasese amaraso, yes, ya murumuna wawe. Aho hantu habaye irembo. Habaye kreye irembo. Avuga ngo amaraso ya murumuna wawe yampamagaye raba from the ground, kuva aho yasesekeye. Tumikira ko aho yasesekeye, aho hantu hari ikintu cyabaye. Aho hantu hari urubanza rwashinzwe. Aho hantu hari kuburanishwa kwatanguriye aho hantu. Ntiyampamagaye mu ijuru, no, yampamagaye kuva aho ayo maraso yarari. Parce que amaraso ni irembo. Amaraso ni gicaniro. Amaraso ni kimazi. Amen, meze neza. Ntimukinishe ikintu cyitwa amaraso. Kuko benshi kubera nabwiye amaraso aratwaye, aribungenze, arafise muri yo.
some records ibihe vyabaye raba kino kintu enregistré recorded bizokongera kandi gusubira kwerekwa no kumvishwa abantu b'ikindi gihe kindi kizoza. Nico gituma izwi ryo mu maraso, ibihe vyo mu maraso ntibihenda. Hashobora kuza umwana inyuma y'ibinzana bingahe, wa mwana akaza akora nk'ivya wa wundi nyokuru wa kera yapfa. Nico gituma avuga reproduction. Niko mani majambo ni production iguma iriko iraba kandi umwana ashobora kuvuka ukamuburamwo se ukamuburamwo nyina ariko baza kuraba ukazomusangamo inakuruza atakiriho. Kubera iki? Amaraso afise muri yo inyandiko, amategeko, amarembo. Ikizo ngumavuga uyu munsi, amarembo yo mu maraso, amarembo yo mu maraso, amarembo yo mu maraso. Urazi nimba ukene kuranirwa muri buno bugingo, ivyambere vyibanze ubiza guherako nukubanza kugenda ukanaliza ukamenya amarembo ari mu maraso yawe, yuguruwe mu maraso yawe. Biratubwiye ngo hamwe nihishurirwa hari funguruzo tuba dufise zo mu bwami bw'Imana, zo mwise mu buryo bw'imhemu, aho dusubira kugara irembo ryose. Nubwo atari twe twaryuguruye, ariko irembo ryose ryuguruwe, hakabura umuntu aba responsable yo kuryugara. Iryo rembo rizokoma ariko rirarotsa abantu, iryo rembo rizokoma ariko riratikiza, ririha inganda, rizokoma ariko atikiza inganda. Uyu munsi abapfimfu ziri premature nibikogwa vy'Amarembo atigeze yugagwa. Gutumenya irembo, irembo urimenyeshwa n'ibikogwa bibiri canke birenga vyisubirije kandi bisa mu mwanya umwe. Nta kuntu wo kwavorta irya mbere ukavorta irya kabiri ugacifata nk'ibisanzwe. Iryo ni irembo. N'igihe bibaye rimwe, iyo umuntu w'imhemu washaka kuza kugenda ukaraba ko atari image, atari video, atari scenario, atari événement, atari histoire, iriko irirepeta. Hari abantu bamaze kuvyakira nk'ibisanzwe ngo twebwe ngwinda za mbere kenshi ziravayo. Iryo tegeko ryaniswe he? Ryaniswe mu maraso. Ngo twe biragoye kubona abatama mu muryango wacu. Kubera iki? Hari irembo rinyaga ubuzima bw'abantu, impfu zidasobanutse. Ni amajwi y'amarembo ari mu maraso yacu. Kubona umwana yadukanye urumwe atawugwigeze ruboneka n'umunsi n'umwe, ugatwifata bisanzwe ngo nta chance yagize nguma ngo vyagenze ukundi kuntu. Oya, nibikogwa vy'Amarembo. Ingeso muona ku bana banyu, burya abantu bazipfa kononekara guto nyene. Iyo umwana ari karakura, nico gituma narababwiye ikintu gikomeye. Yobu yamatangira imisi yose ibimazi abana biwe. Ntacuri kurakora ku bana biwawe. Hamukibaza ko bazopfa kugoroka, bazova kubaha Imana. No, hari amarembo biza kugagwa. Nuva ameni meze neza. Urazi irembo ry'amaraso rirakomeye cyane, kuryo n'umwana atazi kuvuga ashobora gukora ikintu ugacubona ico kintu katari ryambere ukibonye. Nta bantu mufise abana bakibasha, mwagize abana bakiri bato, ingena ryama ukabona ko hari umuntu abigira. Nivyo sanke sivyo? Sa uri muto warakoroka ku gitanda, nawe aburi kuravyara wamubatora munsi y'igitanda. Irembo ry'amaraso.
ngo iwacu ngo nibake vraiment ngo nibake biga bagaheza ni irembo ryo mu maraso. Niyo umuntu agiye guheza ryarembo rivuga uwo uja he urinde wewe uja he parce que amarembo arabaza, amarembo araburanya abantu. Nibuke Zaburi ya 24 nimwigire birebire mwabirimbamwe. Umwami w'ubwiza nje ati uwo mwami w'ubwiza ninde? Amarembo yarabajije ninde? Ntibipfa gukoreka gutyo nyene. Mu maraso yacu hariyo amarembo. Kwibwa kw'inyenyeri ugasanga ni irembo ryugurutse mu maraso giwawe. Icyo ukora cyose hari ubundi muntu aza iyo uheje muri buka isezerano ubundi dufise. Ubundi nuko vino zacu ari twebwe tuzinezererwamo. Ariko ahandi uwejeje gukora ibintu byose bimeze neza. Haraho bambwiye yarakoze projet ahamagara abantu arabashiramwo ari we yabitanguje byose babana amaze kubashiramo amafaranga cyaraza babana bashiramubwira ngo tubise ntitushaka ko ubamwe. Wa muntu ati je nkunda amahoro ndagiye. Abaragiye abandi basigara baragira iki? Baramererwa neza. Amarembo yo mu maraso. Yuri kurabona abantu bari rash, abantu atarabagwanyi ayo n'amarembo. Kenshi amarembo yuguruwe mu maraso yacu. Kenshi yamasha kugira iki kutwereka ko ibintu n'ibikazi ibintu bikomeye hayigwa abarondera amahoro bayarondera gute? Amahoro bayarondera mu ntambara. Mwari mubizi engene bandaba qui veut la paix prépare la guerre. Mugabese amahoro nukureka bakabatwara nka Ben Hadad. Ejo azotuma abantu biwe umweganize abagore bawe beza, umweganize abakobwa bawe beza, n'ivy'agaciro ufise azoza kubitora ejo. Rero bese ngo bakeneye amahoro baguma ariko bariyibwa bakabiraba gutya rimwe kabiri kangahe. Savura ugari iryo rembo kuko utari ugaye ntawe uzori kugarira. Nuva amen meze neza. Nuva amen meze neza. Haleluya. Ni wewe wo kugara iryo rembo. Amarembo menshi yagiye yugurwa amaraso yacu. Kazoza gakomeye kakibwa irembo rikabarira hari ryo gatwara. Ubutabazi ibihe byiza ntibimara umwanya munini. Ushaka amahoro abarondera amahoro bayarondera mu ntambara. Iki kintu ucandike ahantu. Apostle Kevin SIBOMANA said so. Amahoro tuyaronderera mu ntambara. Siko mareka ranyumva. Ushaka amahoro ugara amarembo y'abansi bawe. Ganza amarembo y'abansi bawe. Uzoburonsa amahoro. Nuva amen meze neza. Hallelujah. Okay. Eka mandani. Amaraso niko ndavuga amaraso. Amaraso afise ubuzima. Imana ati numvise ijwi rya murumuna wawe rimpamagara kuva aho yasesewe. Umviriza 11 garuka 11. Uhereye none ubaye ikivume. Imivumo siyo mu isezerano ya kera. Imivumo nibikogwa vy'imhemu. Par ailleurs, kubosha kuvyura ibihari, Kristo yaducunguye umuvumo w'ivyagezwe. Ora umuvumo w'ivyagezwe ni les lois mosaïques. Ni amategeko ya Mose. Siko muri ko muranyumva. Guhera ubu ubaye ikivume. Mu maraso yawe hari irembo ry'imivumo, hari n'amarembo y'imigisha. Siko muri ko muranyumva. Siko muri ko muranyumva. Iyo tugaye aya marembo y'imivumo uzokwa misozi ubironka byose.
hamuzoronka imigisha ahandi uronka imivumo. Imivumo ni kuvuga iki? Ni urubanza rw'Imana ku gikorwa kiba carabaye, suguruye irembo mu maraso. Siko muriko muranyumva? No, ngoma ndabereke gatoya. Apana mu isezerano rya kera. Ubaye ikivume ugerewe kuyerera kure yaho hantu, kure yahe yahasesewe amaraso. Byumvikana neza ko amaraso yasesewe ahantu hari irembo ryirukana ubuzima bw'abantu. Siko muriko muranyumva? Nico tuma nababwiye menya amarembo ari hano muri nosi. Ugiye ahantu hasesewe amaraso nubwo atari wayashesha, aho hantu mumenye ko aho hantu hari urubanza, aho hantu hari hari jugement. Urashobora gutsinda mu buryo bw'umubiri, mugabo ugatsindwa mu buryo bw'imhemu. Kandi igitsinzwe cyangwa igitsindishijwe mu isi y'imhemu ntigishobora gutsindanishirizwa mu isi y'umubiri. Ivyo bintu mu byandike. Nico gituma nimba na karero uruvyaro rwawe rwabohewe mu isi y'imhemu, nta muganga azoshobora kuguha umuti, nta muganga azoshobora kukuvura kugira ngo ushobore kubona uruvyaro. Nimba iyo ngwara iva ku marembo yo mu buryo bw'imhemu, nta muntu n'umwe w'umushakashatsi w'umuhinga azoshobora gukemura icyo kibazo. Ivy'imhemu bikemurwa n'ivy'imhemu, ivy'umubiri gakemurwa n'ivy'umubiri. Nico gituma hari ingwara zo mu buryo bw'umubiri, hari n'ingwara zo mu buryo bw'imhemu. Muriko muranyumva? Muriko muranyumva? Muriko muranyumva? Imana mubwira ngo uzogerera kure yaho hantu, parce que aho hantu hari ibyahabereye. Abarundi baciye umugani bavuga ngo winjira mu ishamba utazi ukagira iki? Yes, uwo mugani ni spirituel. Yes, nivyo mu buzima utazi uzokwa muri kwa record TV utatahura. Kuce gusinahuri gituma bino bintu bimbako nikora ko nyine utari umuntu w'imhemu. Birivuga ngo umuntu w'imhemu asesa vyose, ariko we ubwiwe ntaho ushobora kumusesa. Muriko muranyumva? Mwema abwirikana n'imhemu zacu, ntabwirikana n'imibiri yacu, abwirikana n'imhemu zacu. Siriko muriko muranyumva? Raba kino kintu. Ugerewe kuyerera kure yaho hantu hasamitse akanwa kawo kwakira amaraso. Iyo ahantu hasamye habirembo kwakira amaraso, ahantu amaraso yinjiriye, aho hantu hasamitse akanwa, aho hantu haba irembo. Raba kino kintu, kwakira amaraso ya murumuna wawe, ukuboko kwawe kwavishije. Genda itanguro igice c'icenda umpe umurongo 5. Rime 2 3. Kandi amaraso yanyu ari bwo bugingo bwanyu. Stop. Amaraso yanyu ari bwo bugingo bwanyu. Ubugingo bwawe n'amaraso yawe. Kurya tuvuga muri ino seti hewe ubuzima bw'ujya muntu bwarahindutse. Bwahindutse gute? Tuvuga ama evenement yagiye araba yahinduye ubuzima bw'umuntu. Ibi tutabura tubona kuri we, turiko turabona kuri we, niko n'amaraso ameze. Amaraso afise, munibize neza, ama evenement, ibihe, ingingo. Amaraso afise amasenario. Avuze ngo kandi amaraso yanyu ari bwo bugingo bwanyu. Raba kino kintu sinzobura kuyahora. Impamvu si ni kubera ko amaraso arema amarembo. Ahari amarembo, aho hantu hari inama, aho hantu hari assemblée générale, aho hantu hari amakoraniro, aho hantu hari impari, aho hantu
hariho kuburanishwa kw'ibintu kanaka. Avuze ngo sinzoreka kuyahora. Ntazi byagezwe bya Mose birimo. N'uyu munsi Imana yama ihora amaraso aba yasheshwe. Akaruga sango cyane gose. Turiko turavuga ibi abantu gusa bumva gupfa. Iyo tuvuga ngo umuntu yapfuye, twe gusa twumva umubiri watandukanye n'imhemu yiwe n'umushaha wiwe. Mugabo gupfa ni igihe cyose utari kurabo ko abwiza kubaho. Siko umuneka aranyumva. N'igihe uri insensible, n'igihe ari ibintu biriko birakwa kuri wewe udakontrola, ivyo bisobanuye urupfu. Iyo uvuga ujya muntu yapfiriye hejuru ariko avuga iki? Ujya muntu yaba abayeho ubuzima bwo kugogwa, abayeho ubuzima uravyumva bwo kutagira ijambo kintu na kimwe kimubako. Mugumane nanje gatoya. Iyo turiko turumva iri jambo rivuga ngo amaraso ari bwo bugingo bwanyu, sinzobura kuyahora. Uyu munsi bamwe bari kubarondera amateme bakoresha. Haro teme haro muri kino gitwa karma. Karma avuga ngo n'urubanza rwa nature. C'est la justice de la nature. Karma nivuga ngo muyandi mazambo wabesha umuntu nawe barakubesha. Nijyanzambo itsubiba nico wimbura. Ukuri ko guhora Imana ivuga. Ahantu hose hari amarembo, aho hantu hari justice. Sinzobura kuhora amaraso aribwo bugingo bwayo. To umuntu uramwiciye indoto. Mwani majambo usesha amaraso yiwe. Amaraso y'umuntu ari exprime mu bintu byinshi. Sijya rikiduhuje gusa tubona. Amaraso ni indoto z'umuntu, n'umunezero w'umuntu, ni kazoza ku muntu, n'amagara meza y'umuntu, n'amahoro y'umuntu, n'ibyishimo by'umuntu, n'iterambere ry'umuntu. Nta bantu muzi umuntu akamukorera ikintu akaba aramwisha. Nta bakobwa muzi biyahuye kubera ko bakunze umuhungu, uwo muhungu mu nyuma akabahinduka akabigarama, akagenda abatabaguye ku buryo uwo muntu asigara yumva nta mpamvu yiwe yukubaho. Akiha umugozi agafa, akiha sumu yapanya agafa. Apfuye kubera iki? Napfuye kubera ko ari ikintu bamuhaye, apfuye kubera ko bamunyaze amahoro n'umunezero. Hari n'abandi bagira amasheke bikanka ko bashobora kwakira icyo kintu cyababayeko. Akumva icyo mubera cyiza nuko yita mu ibarabara imodoka ikamugonga. Iyo tuvuga gusesa amaraso ni ikibi cyose ushobora gukorera umuntu akabaho ukatobayeho. That's the shedding of blood. Siko muriko muranyumva. Sinzobura guhora. Brava. Amaraso ari igikoko cyose ari umuntu nzoyabihora. Haleluya. Babwire ikintu kimwe. Iri ni itegeko ry'imhemu. Ata muntu numwe w'umuscientifique yoshobora kumpaririza. Igikoko munyumvirize neza. Igikoko gisesa amaraso y'abantu cyane, ico gikoko kirahona cyane muri buno bugingo. Nitegeko ry'imhemu. Muze murabe. Bijya nguruma ngo intore ntiziramba ziba zanyazwe. Ngaburya n'abanyakibi nabo nyene ntibaramba. Ukene kutaramba gira umutima mubi. Mbare umuntu ati usaka kwinyaga imyaka yo kubaho gira umutima mubi. Korera ibibi abantu. Haleluya. Sinzobura guhora. Hari bitego. Uraryohewe kunda ari kararira. Uraryohewe no kuriza uyundi. Harabandi bazoryoherwa no kurira kwiwawe. Ni justice y'Amarembo yo mu maraso. Ibi mwame mubizi.
uri ngaho watwaye umugore w'abandi, watwaye umugabo w'abandi, ubimenye uri kurasesa amaraso, urya arikararira kubera wewe. N'imbuto uri kurabiba, n'ijwi ririko rirumvikanisha ugutaka kwaryo mu isi y'imhemu. Ivyo nyene nivyo uzokwimbura. Iyo ni justice y'amarembo yo mu maraso. Uviriza, ndumva ko haciye abagacerere buri muntu wese ategera nyibuka ijambo rya mbere natanguye kubabwira, muri ko muraba abahigwe kubera ko muri ko murahabwa no mahisurirwa. Nimba hari ivyo wuguruye wewe, genda uvyugare. Nimba hari ivyo abandi buguruye muri wewe, navyo nyene genda uvyugare, ubone kubaho neza. Nuva amen meseza muri yo kibanza. Haleluya. Mwanyumvise amaraso nk'irembo, amaraso nk'irembo. Uvuma abandi, iryo ni irembo ryo maraso. Wewe n'abawe n'abazogira iki bazovuma. Raba kino kintu, muri kinyene Sawuli yapfuye. Sawuli yabayeho yifuza kwica umwana w'undi muntu, umwana wa Isayi, Dawidi. Nawe igihe apfa, nawe bishe umwana wiwe Yonatani. Mwanyumvise? Dawidi yugurura irembo yica Uri. Ni Uriya? Uri yugurura irembo asambanya umugore wiwe, nawe umwana wiwe aca afatwa ku nguvu. Kandi afatwa ku nguvu na musaza, hari ishano riruta iryo. No, ugara amarembo yo mu maraso yanyu. Kunanigwa sihishurirwa ubwizwa kugira, genda urabe ko iryo rembo ridahari. Kurangiza nabi, nturindire kubanza kurangiza nabi, genda urabe ko iryo rembo ridahari. Parce que ibitubako vyose nibikorwa vy'amarembo yo mu maraso yacu. Siriko muri ko muranyumva? Umuvyeyi agatwara inda y'umwana n'umujinya, yanka abantu bose, umwana agakura yanka abantu bose, akaba umusasa, akaryoherwa no gukora ibi by'abantu babi benshi tubona hano muri nosi, n'amarembo yo mu maraso bakomotseko. Siriko muri ko muranyumva? Ngoma nahize vuga kino kintu, ubuzima ufise mu maraso yiwawe si ubuzima bushasha naho wakijijwe, ni continuité y'ubuzima bwabayeho imbere yiwawe. Ariko ubuzima bushasha ufise ubufise mu mhemu yiwawe. Iyo nayo ntiyaremewe ngaha, iyo yapfuye. Cyo gituma bivuga ngo ikivyawe na mhemu naco ni mhemu yavyaye, vyakomotse mu mhemu, vyakomotse kuri mhemu. Ariko ibisigaye ubuzima ufise kubera ayo maraso ufise. Cyo gituma dusema group song, kugira ngo ndi umwana w'Imana, mvisiyoni sawa. Ni wabura amaraso bazokera kugutera kwa muganga, bazokura Siyoni, bazokura Siyoni, bazokura hehe? Kubandi bantu bafise uwo mugwi wayo maraso. Vyumvikana ko amaraso dufise n'ubuzima bubandanya. Siriko amaso anyareka ruguruka, siriko muri ko matawisha niko ndavuga. Amaraso ni irembo. Hari abantu benshi mu isi y'imhemu, iyo tubitegereza tubabona nk'abapfumu, tubabona nk'abarozi. Ngatari kubera ko ari abapfumu cyangwa atari kubera ko ari abarozi, kubera ko mu maraso yabo bafise
amarembo yuguruwe y'uburozi n'ubupfumu muri bo. Nta mwana mushobora kubona akiri muto cyangwa ukabona umuntu adakijijwe ngujya muntu ngo icavuze kiba gucyo nyene nakijijwe niyuzuye muhemu yera ni mporegwa ni umusambanyi n'umunyavyaha mugabe yavuze ikintu aravugishijwe. Ico kintu kiva kuri muhemu yera no ico kiri mu maraso akomokako. Ntiyabuze umuntu w'iwabo yoba yarigeze kuba ari umuntu agira ibintu vy'indagu dova niko abita bagira ibintu vy'indagu. Siko muri ko muranyumva iyo biri ngo ngwerega mu guharura nta bigabicanyo ibomye kuba yako niki cacumye barama bavuma bidafata. Iyo umuvumo uza gufata ku muntu ico bamuvuze ko bikamubako ni kubera ko abari irembo atigeze yugara. Umuvumo urinjira mugabo uzoreka kwinjira ryari. Birivuga ngo nkuko akanyoni gatambatamba canke iki intamba eguruka ngo niko n'umuvumo ataco ufatiye ko ugize iki. Bavuze ngo umuvumo ataco ufatiye ko bashaka kuvuga iki. Ni umuvumo uje mugabo udashobora kugira kuba compatible n'amarembo ari mu maraso yawe. Harige munsi mu bw'umuntu habariyo amarembo y'ijuru gusa, amarembo y'ivyiza vy'Isiyoni gusa. Iyo haje ivyo biraseka bikagenda kuko n'umuvumo ataco ufatiyeko. Kizo bivuga ngo na Satani ntiyigendera agira ico agisiki ahagaze. Abisa kuba afise irembo. Umwami w'isi araje ariko muri jewe ntaremba hafise karabashatata. Ntaremba hafise. Ntaremba hafise. Nkuko akanyoni kayerera n'intambi guruka guca bitwara. Niko n'umuvumo w'ubusa atawe wokora. Like a fluttering sparrow or a darting swallow, an undeserved curse will not land on its intended victim. Mucho avuga ngo uwo muvumo uzokwigira watehisa kuri wa muntu bari bifuje raba kino kintu the intended victim. The intended victim ni ngo n'umuntu bari kubategura ko aba victim. Donc benshi baba intended victim, baba abantu bagwa mu muhorero y'ivyo batazi babifurije kubera iki bafise amarembo aguma yuguruye batigeze bugara. Mwanyumvise rimwe nagakurigeze kumva ndi umwana byanase ko kamvamo. Gwari umupapa nakumvise kuri radio y'igihugu kera les années 97 nari umwana. Baravuga ngo hari ibintu bitangaje hano muri nose. Ati umupapa umwe yama misi yose ataha aborewe. Mugabo iyo aborewe donc yaba ari umuntu anezerewe agataha ariko araririmba. Ati gihe kimwe umugore wiwe ari bungengo wa mugabo abandanya bwabo yataha agataha aryohewe mugagira iki aririmba. Umwana aravuka. Umwana amaze kuvuka yagira ahantu akaba babaye ari kararira. Umuyaka muhendagiza bikanga. Iradiyo ku iradiyo bavuze yandirimba papa wiwe yaririmba kiri mu nda aborewe. Umwana agacahora akumviriza agatangura gutwenga. Ubuzima ntibutangura kuko umwana amaze kugira imishatsi. Ubuzima bw'umuntu butangura kuva atarabura urusoro mu nda ya mama wewe. Umwana yuva kakaririmbo yacahora kubyo bageze ahantu igeso bakene goza wa mwana yandirimbo bace bafata barayikopya ku cassette kera hari amakasete imisoso baca bayivuza imisoso bavugije iyo ndirimbo. Umwana acahora, umwana yacereka kurira, umwana acereka kubabara, umwana atangura gutwenga akuzura amahoro. Amahoro umunezero se yagira aborewe niwo munezero umwana yagira bamuvugije ya ndirimbo kubera iki ni irembo ryo mu maraso. Yes, ni irembo ryo mu maraso. Irembo ryo mu maraso. Amaraso uyu murongo muri Timoteyo wa 2:1-5
turangirize hano ibinzo bivuga ejo azoba rukwenyemera gusa ibanza bitandukanye vy'Amarembo yo mu buryo bw'impwemo ariko kameme ibi binyegezwa mwatiza kugenda mu bimenye sivyo yes kuko nibutse ukwizera kutari ukuburyajya kuri muri wewe kwabanje kuba muri nyogokuru ukwizera kuri muri wewe hari ahandi hantu kwabanje kuba hehe vuga hehe uku kwizera raba kino kintu iyo turiko turavuga impartation ni iki nukudeplasa ibintu bikura ku irembo rimwe ubizana kuri indi rembo nuva ameni mesera muri kibanza ukwizera kutagira ubuya hari abafise kwizera kuburya kubera iki abo bakobo banyogokuru babo n'abantu bizera mugabo biri mu buryanya mugabo hano raba kino kintu I remember the genuine faith for you share the faith that first feed your grandmother in the Rowisi raba kino kintu vyavuye kuri nyogokuru wawe Rowisi vyimukira kuri nyoko wawe Eunike sukwizera kuriko kurava kuri wewe kurafise inkomoko kurafise amarembo kuriko kuravako ukwizera uriko uragira uyu mwanya ni irembo riko rira amaraso yawe hari abazogukomokako gusenga kwawe gukunda abantu kwawe gukorera Imana kwawe hari abandi bazovyerita hari abandi bazovyakira nk'iragi turi kubikora kubwawe gusa n'amarembo ariko mu maraso yawe kwabanje kuba muri nyogokuru wawe gukomereza muri nyoko none raba uyu munsi ndazi ntakekeranya yuko kuri muri wewe nawe haraherekanwa hariho guherekanwa vyare kuri nyogokuru biraza kuri mama wawe ubu bigeze kuri wewe niyo ugomba ati abazogukomokako nabo bazoba bagufishe kuko ni irembo ryo mu maraso ngira umuhemu ati ivyo uri kurakora uyu munsi ni irembo uriko urashira mu maraso yawe numva amen message muri kibanza numva amen message muri kibanza iyiya ya marembo yabaye maraso yawe harabazoza inyuma yawe batazorinda baragwana n'ibindi bintu kanaka bazoshoka binjira bava mu bwiza binjira mu bundi kubera ko aho bakomoka n'amarembo akomoka mu ijuru amazina impundu nyinshi ku mwami w'abami haleluya haleluya umuntu ashobora guhunga ikimwirukako mugabo umuntu ashobora guhunga ikimwirukamwo umuntu ashobora kwinyegeza ikimurondera ariko umuntu ashobora kwinyegeza ikimurondera muri we cyo gituma n'ikibazo cy'amarembo ari mu maraso ko sanga umuntu arasenga arisonzesha mupastor umwe araza arambwira ngo vyanse ishengero ryiwe rihejeje kugagwa rirabomogwa arirukanwa aho yaragiye afata amadeni kugira ngo yubake urwo rushengero batangura kumwirukako inyuma yaho baramutaburiza convocation rimwe kabiri kangahe umuntu procureur amutuma karamubwira ati ejo saa 2 ayo mafaranga ntayabomye witegure usezera umuryango uzocubandaniriza mu ibohero rikuru rya Mpimba arampamagara arambwira ati Apostle yego nivyo nturi umuvyeyi wanje mugabo ndasi kuri umuvyeyi wa benshi atumyemerere umpakanya gato yanze umusengere kubw'ivyago biko biranshikira numva ijwi giwe rimwe agahinda ndamwe ntinuzi nako ndakira abantu haraza arambwira ati shaka umusengere ngene gufungwa wansengere ko ndasi ko wansengere nubwo nofungwa sizogira umubabaro nk'uko nobanagiye ntasengewe mu ndamubaza histoire arambwira ivyari vyo cyaramubwira nti sindi ngene bimeze mugabo hari irembo nziriri muri jewe ndazi irembo ryugurutse muri jewe
irembo ryo gutunganiriza, irembo ryo kururaniriza, irembo ryo gucira urubanza rukiza aba. Iryo rembo naritangiye imazi vyinshi. Iryo rembo ndarizi. Ndamubwira nti genda, sindagusengera nk'ugiye gufungwa. Genda 2:00 z'ijoro nzoba nje kukuraba. Sinzi ngene biri bugende, mugabo ayo mafaranga nzoba ndayakuzaniye cyangwa Imana izoba yacishije ahandi hantu. Tukiriko turavugana, nakira telefone y'umuntu. Arambwira Apotre ni sawa, ndabonye imodoka yawe ngaha kwishengero. Nihuri, ndabonye ego ndiko nakira abantu. Arambwira ngo ndafise ubutumwa bwawe. Unyemerere sindagutevya, nze nabuguye amambandanye. Wa ndavuga ntoke ari umuntu aje turashima Imana 2:00 nzobanje. Singene bizagenda ariko 2:00 nzobanje. Kukurabaho zoburi. Kinyuma yaho tugeze ngaho imbere, tukomeje kurya muryango. Dukurazanya nuwanza nibwo butumwa. Asarambwira Apotre rero sininjira ndabona kufite ibikorwa byinshi. Akira uraza gusoma kano gakete. Ni naka yakarungitse. Ari muri Etazu. Numva karari murutse. Tavuga ni sawa ndagasoma. Wa muntu ndamusezera. Shitse muri imbere kundi muntu yinjira. Ndabona bwe ntimaze murindire gatoya. Ndugurura. Sanga harimo amadolari ndayavunjishije avamo ya mafaranga wa mupaso yarakene kugira ngo ntafunga. Haleluya. Iryo ni irembo ryo maraso yiwanje. Ni irembo ry'abankomoka ko bose. Ukazobona uwita umusierji w'ingumyi uzomenye ngo Haleluya. No biroroshe kumenya uwo ngaha n'utaronga. Ukazobona umusierji yihora akorera ibi abandi adafise umutima wagutse. Uyo ntafise ukwizera gukomoka kuri se. Ukabona umusierji abiki kibi tinzo mwihorasha. Iryo rembo ntiri mu maraso y'iki gikogwa. Siko muri ko muranyumva. Kwe ngaha dukunda umuntu ataco turavye. Ngaha duha agaciro ivy'ijuriha agaciro. Ndamushiriye yararize. Arambwira tunkore ikintu ntazopfa nibagiye. Nanje ikindi gihe ngira ikibazo. Hacahaguruka umuntu ankorera ikintu ata muntu numwe no kwiyumviye no kwibaje ko yofuye ankoreye. Tamubwira ntumpaye ideni rigoye kuriha. Mugabo wame ubizi yuko I will ever be grateful kuco wankoreye. Parce que n'urubanza rubera ku marembo. Ico ukora barakikore. Kuri ushobora kwitangira abandi niko nawe Imana izohagurutsa abakwitangira. Kujya witaho abandi niko Imana izohagurutsa abandi bakwitaho. N'urubanza ni justice yo ku marembo. Are ntimugire ngo ntimugowe. Uwamenye byinshi azobazwa. Mana ndabahezagiye. Kuko nibutse ukwizera kutari kuburyajya kuri muri wewe kwabanje kuba muri nyogokuru Lois no muri nyoko Ebuniki kandi ndazi ntakekiranye kweri kabiza dakekiranye yuko ko no muri we nawe nyene kuriyo nikura ko arazi ko hari amarembo yo mu maraso. Umuntu yatanga umugabane w'yatanga iragi ntaritanga mu bibi gusa araritanga no mu byiza. Cyo kimwe nuko ataritanga mu byiza gusa araritanga no mu bibi. Nico gituma listen to this. Nta kundi nyene kuko mu nkomoka ko mwiragi mufise
harimo no kugwana intambara zitoroshe. Nico gituma hari abantu bashitse ngaha baciye batangura kubona ibintu bihinduka ati jewe none ibintu ko bitari bwigere biza ni kubera amarembo araha hantu hano. Imana sije nabisavye, Imana yashimye gushira hano irembo ry'ubutabazi. Nisho kuba abatabazi tutarabagwanye, tutarabanyenkomezi, tudatahura ururimi rw'intambara. Yes, haleluya. Ariko mugabo kandi muri ayo marembo araha hantu bitangura nabi bikabandanya nabi nka Arsenal, mugabo bigahera neza. Aha bitangura bigoranye bigakomeza bigoranye, mugabo iyo biza guhera iyo biza guhera bidusigira indirimbo nshya, biza guhera bidusigira ibyishimo, biza guhera bidusigira intahe, biza guhera turiko turambikwa ibitsibo. Niko vyama bihera nga numva amene ya muri kino kibanza. Maguruke ku maguru yanyu tuzobonera ku munsi wecu. Haleluya. Muribuka ko umugisha Imana yahaye Isaka itawumuhaye kubera ubugorosi bwa Isaka, ariko yawumuhaye kubera amarembo yo mu maraso ya se Aburahamu. Igihe Isaka yaragiye guhunga, Imana imubwira ati guma ngaho, aho nyene ubwo muhunge niho ngiye kuguhezagirira. Imana kimubwira igituma igiye kumuhezagira, ngiye kuguhezagira kubera isezerano nasezeraniye so inde Aburahamu. Umugisha Isaka yagize ni umugisha ukomoka ku marembo yo mu maraso ya Aburahamu. Cyo tubivuga ngo umugorosi araga abamukomokako n'abazokomoka n'imiburiburi. Iyo ugarukirije hafi generation zibiri zirerita ku mugisha wo ku marembo yo mu maraso y'iwawe. Haleluya. Nyemera ufate ikiganza cya mugenzi wawe, shaka umusengere aka kanya, nawe agusengere. Ndashaka isengesho ryo kugara amarembo yo mu maraso, n'isengesho ryo kugurura amarembo y'ibihe vyiza vy'impemburo ku buzima bwiwe mu maraso yiwe. Shaka muzamura amajwi yanyu numve muri ko murasenga. Senga duze ijwi ryawe. Tararabasheketetosh. Sikubwubusa uri kurumva bino binyegezwa ano mabanga. Uri umuhigwe wewe uriko urahabwa irihishurirwa. Uri umuhigwe kababatesh. Wewe uhawe kumenya ihishurirwa ridasanzwe abandi batazi. Yesu avuga ngo nzoguha imfunguruzo zo mu bwami bw'Imana. I will give you the keys. Nzoba ifu apana imfunguruzo. Impamvu yamuhaye imfunguruzo ni kubera ko hari ubwoko bwinshi bw'amarembo. Hari ayo kugagwa, hari ayo kugurura. Paradise ata. Yavuze ngo ituzohambira ngaha kizose gihambirwa mu ijuru, n'ituzohamburura kizose gihamburugwa. Hari amarembo tutuguruye, ariko turiho kugira ngo tuyugare mu izina rya Yesu. Hari n'amarembo tubwirizwa kugurura atawundi wo kuyugara. Birambwira ngo iyo yuguruye nta ugara.
iyo yugaye ntawugurura. Ako niko kamere dufise, ako niko kamere kari muri twebwe. Duhagaze kuri kino gicaniro, duhagaze kuri ino rembo, twugara irembo ryose ryugurutse mu maraso yacu, muba twakomotseko. Ugagwa mu izina rya Yesu, ugagwa mu izina rya Yesu, ugagwa mu izina rya Yesu. Ariko kandi turiho kugira ngo twugurure o samatekata amarembo y'ibyiza ku buzima bwacu, y'imigisha ku buzima bwacu, yo kuranirwa ku buzima bwacu, y'imore ku buzima bwacu. Ugurura, ugurura, narivuze ugurura, ugura amarembo y'ibihe bisasa, ugura amarembo yo kwagukirwa, ugururirwa amarembo yo kutazibigwa, yo kudatangirwa, yo kutugarirwa. I will give you the keys. I will give you the keys. Whatsoever you will bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever, oh Rabasekatata, open the gates, open the gates, open the gates, open the gates, open the gates. I said, open the gates in Jesus' name. Open the gates. Atarembo yumugisha jugurure. Atarirembo ryo kuramba jugurure. Atarirembo ryo kwaguka jugurure. You will never be an intended victim in Jesus' mighty name. You will never be. Ntuzokwigera uwa kugwa mu mporero z'inama zo ku marembo yo mu maraso mu izina rya Yesu. Urakoze mwami Yesu, tumukomera amashyi menshi. Turashaka kumwongera amashyi yandi menshi. Hallelujah. You will never be the intended victims. Ntimuzokwigera muba abo kugwa mu mporo z'ivyo mutazi. Ntawe uzokongera kandi kugira ububasha ku marembo y'ubuzima bw'iwawe. Ayawe marembo ni wowe ugiye kuyaganza mu izina rya Yesu. Ayawe marembo ni wowe ugiye kuyaganza mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe niryo rigiye kuganza ku marembo yo mu maraso y'iwawe. Inama zose z'ababi zitsindwe mu izina rya Yesu ku buzima bw'iwawe. Ibyifuzo byose by'ababi ku buzima bwawe nibitsindwe mu izina rya Yesu. Mugende mudahagarikwa n'ikintu na kimwe, mugende mudatangirwa n'ikintu na kimwe, murengera amarembo mu izina rya Yesu. Mugende musike kure aho ijuru ryateguriye ubuzima bwanyu. Abavyizera uvamene ya muri kino kibanza n'impundu n'amashyi. Ntawe uzokongera kuzira ibitagukomotseko.
ivyo utabaye responsable yavyo ntabwo bizokongera kandi gusokugira kingaruka mbe. Kuko uyu munsi amarembo yacuma vyinjira arugawe. Imivumo ya Balamu ihinduka imigisha ku buzima bwanyu. Ivy'ijuru ryabateguriye vyose mu biko bwayo atana kimwe kivuyemo bicika umugabane wanyu. Navuze bicika umugabane wanyu, bibe umugabane wanyu. Mugende mutabare abo mugwaniza ariko atwaza amanyama mu izina rya Yesu. Mugende mubohore ababoswe, mugende mumunyagira iminyago. Haleluya. Amashimeshi ku mwami w'abantu.